uheruka kubura umuntu, uheruka gutandukana n'umuntu, wumva umengo ntuzi ivyo urimwo, wumva umengo ntiwitahura, wumva umengo n'ibiki biriko biraba. Make sure you watch this video, you share it with your friend who need it. Raba iyi video uyisangize abandi. Thank you. Welcome. Welcome to my YouTube channel. So my people, ngerageze gukoresha experience vécue. Murabizi ko je nama ndababwira ibintu nabayemwo, namagerageza kubasigurira mfatiye ku bintu je mba nabayemwo kugira ngo mutahure. Mbandanya ni excuse sindaronka ibikoresho byose nkeneye kugira ngo nze nda making ama video ari digne de nom, ariko sinzoca ndeka gukora, sinzoca ndeka kubabwira. I will try my best. Ngomba ndababwira amahitape je naciyemwo mfatiye kuri experience personnelle yo kubura papa wanje, mfatiye no kubi benshi babisavye ati none wewe deyo wayibayemwo gute, vyagenze gute, bafatiye kuri video ya nyuma nagize kuri IG. Itariki 21 ukwezi kwa Gitugutu 2023. Clock it, ndavuze itariki mu Kirundi, clock it. 21 octobre 2023. Kuva mu gatondo gushika nka saa 9 hari umunsi nk'iyindi. Nari ndaho ntuje merewe neza, nguwe neza, ndi ku kazi Gitega. None ndonka telefone ya mama imbwira ngo your dad yapfuye. Umengo bisubiye kuba gishasha, umengo basubiye kubimbwira. Basha shoke nagize ariyo etape ya mbere. Shoke nagize. Oh no. Shoke y'ico kintu kiba kibabaje kikubayeko. Shoke y'ico kintu kiba gishitse. Shoke y'uwo muntu muba mutandukanye. Haba ari uko apfuye canke aguhevye canke wewe umuhevye kumvo izi canke ziriya. Uragira shoke ukavuga ati ibi bintu no ntibibaho, ntivyabaye. Iyo shoke imaze kuyibamwo ca ndamanuka i Bujumbura. Mwamba w'inzu, Big Dada, Madame Forte, Biguvu, wamengo ntacabaye my friend. Narashitse i Bujumbura, turagenda muri morgue, turamushira muri morgue, ndamusezera, ndumva nyene kumengo hama ndategura ikiriyo kiraba. Thank you ku bantu mwese mwahabaye, muri intwari. Hari abantu bava kure baje mu kiriyo mba kure cane, mugabo mwarahashitse. Thank you so much. Nibaza ko ari irya mbere mvuze kuri deuil ya papa, sinari bwabivugeko. Hama haraba enterrement, ndayitegura guys, like nothing happened. I was strong. Sinshobora kubasigurira. Mais bon, c'est à la fin que j'ai compris que ce kuba strong, c'était le déni. Deuxième étape ni déni. Déni yo kumva umengo ntivyabaye, sivyo. Ndaguma, urabibona, narabaye muri iyo déni. Nagiye hari aka déclic gato nagize turi mw'isengero, abantu bamerekeje nibo babibonye. I went back home. Narakomye induru aho rero ndavuga ati aho ni bon, ndahejeje, ndemeye ko vyabaye. Mugabo no. Sinari ndavyemeye. Nariko ndagira iyo tandukaniro, nariko ndabona papa nateruye agwaye, nariko ndabona ngwaye. Papa yamfata nk'irigi ryiwe, aryamye muri cercueil sans vie. Ntashobora kumvugisha, ntashobora kumbwira ya majambo, Ndakufatire nawe. ndavuga ati hey, it's true, like simbona ingene ndashobora gusigura sentiment nari mfise muri uwo mwanya kuko zari nyinshi. Turamuherekeza, turamuhamba, birahera. Hama ca ntangura kugira ishavu. Ntangura kugira ishavu, ariyo etape ya gatatu ya colère. Basha ndagira ishavu ntashobora kubasigurira. Hamwe numva nshaka kubabara, hamwe numva hari douleur nshaka kugira, mugabo en même temps douleur ifise ikindi kintu iza kumfasha, ca ngenda kugira tatouage. You guys will never see it. You will never see it kubera ko naciye ndayifuta.
naragize ishavu nsubiye ku kazi Gitega ntangura kuvugana nabi n'abakozi, ntangura kuvugana nabi n'abankoresha, ntangura kuba umuntu ari aigri. People who knows me barazi ko ndi umuntu ari accueillante, ndi umuntu ari souriante, ndi umuntu aryoshe kuba iruhande, ariko naragize ishavu muri uko kurwana n'urwo rupfu n'iyo separation ya papa, nsanga ndiko ngira attitude ya revolte envers abandi, abantu bose bankikuje, abantu bose bari iruhande yanje. Guys, ndagira ishavu ntashobora gusigura, ariyo etape ya gatatu ya colère. Iyo colère nari mfitiye urupfu, iyo colère nari mfise kubera ko papa wanje yagiye, iyo colère nari mfise c'est vrai, sinkironka wa muntu nterefona alo hari umutima ariko arandaraga ameze uku mpanuye iki, sinkironka wa muntu nterefona papa ibi, papa biriya, papa birya. Iryo shavu ndarita ku bantu bose banyegereye, ca ntangura kugira etape ya kane marchandage. Ntangura gutahura umengo ntangura kwiyumvira mana kubera ko utamugarukana, ntangura kwiyumvira mana kubera ko utamumpa, ntangura kwiyumvira mana kubera iki no. Ndarusha no kuguma ngira amavideo ndayafuta, so guys I'm sorry this one naweza kufuta. Nabuze video nimba ijanye n'ibi bintu like nziza mais bon Love you, God. you know, I love you. ndavuga ati mana basi mugarukane gato usubire umuntize, ntangura kugerageza kumarshanda n'Imana, ariko nkabona ko nta roto rihari ashobora kugaruka yagiye. Ivyo bibaye canja rero muri etape ikurikira ariyo ya tristesse. My people, this one nashobora kuba nicaye muri bisi ndiko ndataha, nkaba ndiko ndarira, narashobora ahantu hose nicaye narerekanwa n'amarira, sinari nkiraba ngo ndira ndahantu hinyegeje birya nahora ngira kera, sinari nkiraba ngo ndi femme forte ngo ndinda kuba ndahantu batambona kugira ndire, ahantu hose ndi nerekanwa n'amarira, ndaba désespéré, ndumva umengo hari vide iri mu buzima bw'iwanje, ndumva umengo hari ikintu mbuze. Basha tristesse ni etape yo mana ya mbere igoye kubamwo, ni etape ya iyo tristesse narayibayemwo igihe nashobora kubasigurira. Hama ca ndumva ko binaniye, narumvise ko vyanse, ndumva ko sinkishoboye kurwana, hamwe nsigara ndirimba ndarekuye sinkishoboye manitse amaboko yanje, amaso yanje yitegereza wewe gusa. Mba mu Gatunguru mugana ndababwire ko prière du matin nsiziya kuri life center naba ariho ndi kubera uburuhe nari mfise. Basha prière du matin ntumbaze ngene nava muhira n'ingene nashika mu Gatunguru, oya hageze ko naho mugabo yaba ari struggle kuryama tuvyibagire, amarira niyo yari niyo yari look yanje ya misi yose. Basha ububabare nari mfise sinshobora kubusigura, I don't know, everyone afise ingene ababara. Ushobora kuba uri muri deuil, uracari muri etape ya shock canke ya colère, uracari muri etape, sinzi etape ugezeko, sinzi ingene wiyumva, sinzi ingene wibona. Don't rush it, etape yose yibemwo umwanya. Imagine yuko it took me 2 years, n'ubu ndacagerageza gusubira kumva ko nokwegerana. So it's not too late, ntucerewe, nturiko urateba muri iyo etape, fata umwanya wawe. Naciye negera Imana ndasenga, mugabo ndabifitanya na therapy, ndarondera psychologue, umuthérapeute aramfasha, Imana imuhezagira hari hose ariyizi, aramfasha kuba muri ivyo bihe, aranyegera arampa iruhande. Ariyo etape ya résignation, narahevye kurwana nuko papa yapfuye, narahevye no kurwana nuko utavyakira, biriko bingira kuba uwo ntari, biriko binshira aho nashaka kuba, ndabandona la lutte. Ariyo etape ya résignation, ndavuga ati c'est bon vyabaye, my dad is no longer. Ikintu camfashije kuba muri iyo etape cane, nagumye niyumvira papa wanje uko yandeze, papa wanje uko yashaka ko mera,
mbega yoryoherwa abonye ndi wa muntu usigaye nicara ahantu hose ndiko ndarira, mbega yoryoherwa abonye ndi wa muntu nguma nifumbereje aho ndi hose, yoryoherwa ntagifise na gudovi, yoryoherwa ntagifise no gutwenga. Ndavuga ati urazi ikintu kimwe sihari, ahari is better than here. Canja muri faze ya nyuma ariyo nkirimwo acceptation. Guys, kuvyakira, kugarukana espoir, kwintegra iyo deuil mu buzima bwawe bwa misi yose, ugasubira ukagira confiance yiwawe, hama ukagira energie nshasha. Ni etape iryoshe kubamwo, ni etape ndimwo, ni etape uravye iyo navuye. Navuze bike cane kuko sishaka ko je même essayer kuvuga ati basi ndamukurikire ni suicide. Je même I don't know. Hari ibintu nyene vyinshi biguca mu mutwe iyo wabuze umuntu. So this to make you think ugeze he na deuil urimo. This to make you think, what are you going to do now? What do you think is the solution kuri deuil? My solution was very simple. I ran to God. Narirukiye Imana. Kandi vyaramfashije kuba nabuze papa nsigaye nsenga, kuko iyo nza kuba ntasenga ndabona ibiyoga nari kwiyahuza, amacupa nari kwiha ndayabona, amatabi n'imogi nari kunywa ndabibona nk'ubu. Ariko shetani yarahomvye kuko narasenga. God was there with me. God helped me through every step. I don't know aho ugeze muri deuil yawe. Maybe n'umuntu ukunda wabuze, maybe n'umuntu yaguhevye. Let me tell you something. That person doesn't deserve you to kill yourself. Ari uwaguhevye, ari umuntu yagiye. Ba muri izo etape ariko ntuzitebemwo, ntuzigumemwo. Gerageza kulocatinga yourself where you are, rondera umuterapeuta agufashe. Namba usenga, egera abakozi b'Imana, senga, Imana ikwereke aho uri, aho ugeze n'aho ukwiye kuja. Kuva mbaho imyaka mfise 30 irenga gato, actually ni 30 kubera imvuze irenga gato. Nta kintu, nta evenema ibabaje mu buzima nk'iyo. Ndamaze divorce, ndamaze kwankwa, ndamaze guhebwa, ariko when I lost my dad, that is the evenema ya mbere mu buzima yambabaje. It will be okay. You will be fine. It will take time, yes, but you will be fine. I'm here as a living testimony kukubwira yuko ivyo uriko uracamwo vyose bizohera kandi uzogenda bigende neza, umere neza. So thank you for watching. I hope this video helped you. You will be alright. Senga, urondera umutherapeute. I love you. Share this video with someone uzi ayikeneye, and God bless you. Bye bye. Subscribe to my channel.